Abatari bake mwaramwumvise izina rya Barthazar Ngonga hariya muri gihugu ca Guinée Equatoriale tubisubireko abatari bake kandi mwama mwumvise kusamirizi tuyaga bitandukanye ariko ngaha tugarutse cyane ku nkuru ya Barthazar Sivuroti Koki kuri Barthazar So cyambere ku bakunzi ba Dasilva show tugaruke rero no ku nkuru ya Barthazar inkuru ya isi yose ibinyamakuru byinshi bikomeye ku isi vyagarutseko twari yabwiye natwe muri Dasilva show mugono masino vuze tugareka tugaruke ko novuga ngo amakuru aramvuye cyane ya Barthazar Ngonga hani nivyo twagiye turabona mu nyuma hari abantu bagiye baritira Barthazar bakoresha amajezi amamayo bakashanika ko Barthazar kanika ko nimero amajana 4 haro niwo nabonye yagize hotel yita Barthazar n'abagize akabare babwita Barthazar mwabone cyo twatugaruka gusopa cyambere ni ibintu byabereye muri Guinée Equatoriale Guinée Equatoriale ni igihugu kidafise na population nini kuko mu mano bwango muri Sansoma iherutse kuba mu gihugu cya Guinée Equatoriale oya muri 2024 bafite population igera ku miliyoni n'ibihumbi amajana 596 barenga ku 12 niyo population y'abantu bafise abantu rero bagarutse bagati umugabo ku bantu amajana 4 mu gihugu dafise na population zishika ni miliyoni 2 aho ne byari bitangaje ashaka ko ari umuntu mushasha uvuze umugabo ushatse kuvuga yakora ibiki nisho tugomba tujeko icyabaye hariya muri Guinée Equatoriale nuko uwo twavuze Barthazar Ngonga uyu rero yahoze kuko yarabugujwe mu mabanga n'umukuru w'igihugu ca Guinée Equatoriale yahoze rero ari umugenduzi mukuru mu kigega ca leta umuntu kenshi iyo navuga ngo ico kibanza muri leta n'umuntu abarabinjira n'amatungo ya leta y'amafaranga ya leta ama rero ikintu cyabaye nuko hakozwe amatohoza abana ko hari amanyuru anavuga ngo inyuruzwa y'amafaranga ya leta babona adasigurisa gati rero ikintu cyari dukora amatohoza rero yagomba kogwe batangura gutora ibintu umuntu akoresha uravye no munsi ahisi navuga ya none igeze urashobora kubika amahera cyangwa gatora amahera biciye muri telefone ushobora kushaka mu mashini nyabwonko ordinateur nawe rero ikintu cyakozwe nuko abakora iperereza batoye imashini yiwe nyabwonko batora n'ama telefone kugira ngo barabe kata ma transfer yarabaye kuba harabaye irungikwa canke ibikura by'amafaranga biciye bavugira bashobora kwibonera hehe mu mashine mugabo nuko biri mu mashini nyena umuntu arabuta dosiye kamwe hari umuntu usanga anyegeza nuko reba bagiye gusanga mu mashini yiyo nyabwonko bacha basangayo ama video agera ku majana 4 ayo ma video agera ku majana 4 nuko Barthazar yari ama video rero amugaragaza ariko arangura amabanga yabubatse n'abagore benshi urumva amajana 4 kandi akaba yari yubatse afise n'abana batandatu afise n'umukenyezi abana ntibakirumva umwana yavuze kubana ko ntawe uvuga ngo baracari bato kibondo mbere mu vyeyi kibondo cy'amakiri ari gihe oya mugani tuvuga ngo baracari bato n'abana biwe ko nawe uri umugabo baravuga umwana wa naka mugabo ntisugura ko gutimuta rero ayo mavideo y'amajana 4 amaze gufatwa nuko n'ikintu cyagiye kwisi cyane ntibagarutse n'ibijyanye n'amatungo ya leta ahubwo bajaciye bihanga cyane kwa amavideo nuko basanze harimo amavideo y'abantu bazwi muri leta harimo abakenyezi batandukanye nka mushiki umukuru w'igihugu harimo umugore utwara igipolisi muri ico gihugu ivyegera novuga ngo ico twovuga abantu bafise amabanga bajejwe muri leta muri ico gihugu rero ayo mavideo aragaragaza Barthazar ariko akora imibonano mpuzabitsina n'abo bagore hama niko rero guca afatwa kugira ngo hakogwe amatohoza icyo twonavuga inyuma yaho nuko mwaye amavideo amajana 4 hari n'umuntu yitavye Imana yitavye Imana yiyahuye yatubuzima kubera amavideo yagize hanze yarahamutse je pense kuko tugeregeje kuraba psychologiquement uri kuribaza n'ukuntu jewe ndi nyimba afise n'umufasha n'ikinajejwe mbere y'isi bazombona nkande oya sinico gusa jejwe kumaze kuba wubatse ugwawe hama ukarenga ibigo kaca biboneka rero mu mashusho kwisi yose ni ikintu kitabonwa neza mu kibano kuko kurenga ibigo ni ikintu kibano kibona ko ari n'icyaho kandi wanashima no muri leta ico kintu mu bintu kenshi bituma umuntu ashobora gusaba gatanya ico kintu citwaje ufise n'ivyemeza
naho kiragufasha misanzwe kiragufasha rero amavideo amajanani arasohotse hama Barthazar Engonga arafunzwe afunzwe mugabo kumvo z'amatohoza urusho babwira nuko ubu tuko turavugana nuko ku munsi wejo w'igenekerezo rya 22 Barthazar Engonga yarejejwe na sentare nkuru ico gihugu ca Guinée Equatorial. Ico twavuga nuko gato inyuma yaho inyuma yifatwa giwe nuko umukuru w'ibirama yari cyamubogoza muri amabanga hama bajya bose bamenyekanye ko bajyamanye nawe bose barirukanwa mu kazi mu buzi basanzwe hama muri ico gihugu urubuga rwa WhatsApp cyarurugagwa bagugaye mu nzira y'ukugirane yo kudahanahana ry'amavideo cyane ku mutekano w'unavuga ngo umuryango cyangwa imiryango wabajya abantu bagaragaye mwajya amavideo nuko rero ubu tuvugana ku munsi weje y'imijya 2022 nuko rero sentare nkuru ico gihugu yaramwejeje kuko amakenshi haraba yo habaye icaha bararaba amategeko ahana ico caha muga nuko rero Barthazar Engonga yejejwe basanze atacana kimwe yagirizwa uko rero kutagirizwa inovuga ngo uko kuba yarejejwe nuko basanze mu bantu bose bajyamanye abamenyekanye amajana izo video nizo zasohotse ngira ngo hari nabandi nuko mwabo bose basanze ata muntu ari musi y'imyaka 18 kuko umuntu ari musi y'imyaka 18 namwe mwavyumvikanye leta yo bifata ko ari gufata ku nguvu atarakuza imyaka 18 rero basanze mwabajya bose ata muntu numwe arakwiza imyaka 18 bivuze ngo baba bavyumvikanye nta gufata ku nguvu vyabayemo ikigira kabiri mu bagabo bose babajya bakenyezi bajyamanye na Barthazar nta muntu numwe yigeze yitwarira Barthazar ahubwo benshi biti ubutungane basaba gatanya bavanye n'abagore babo nta muntu yigeze amwitwarira akico kintu kiratanga Dasilva aho uko nuko kweze aho nta mugabo yigeze agenda avuga ngo yitwarira Barthazar ko amwitwarira uretse kandi no ikindi n'amatohoza yakozwe benshi banagarutse ko baravuze ngo Barthazar henyemo ku byinshi byage birayandika bavuga ko Barthazar yoba yaranagwaye n'ingwara bavuze ntapresheje umugera ngo cyangwa ikibazo ko yoba afise n'ingwara ishobora kwandukira biciye mu navuga ngo yo habaye kurangura imibonano mpuzabitsina nuko kandi kigira gatatu nuko rero basanze atani ingwara agwaye yotuma yanduza umuntu mu gihe habaye kurangura imibonano mpuzabitsina umuntu aca yibaza bitewe n'ibyo bintu bitatu byatumye Barthazar yezwe cyambere nta muntu numwe ari musi imyaka 18 basanze arimo nta muntu numwe yigeze amwitwarira gatatu nta ngwara bamusanganye yotuma iyo novuga ngo yanduza abantu biciye mu kugirane mu gukora imibonano mpuzabitsina rero byatumye rero Barthazar yezwe ikurikiye ngaho nuko Barthazar nyuma yaho nawe yacitura ubutungane nawe aca aritwarira umuntu yasohe ajya mavideo akakona gucafuza izina ry'iwanze no musi leta yamwejeje nuko rero ikintu cyari nuko ubu rero Barthazar ari kumwe n'abamuburanira bacera bavuga ati bagira bitwarire ndetse bamaze no kwitura ubutungane wasohoye ajya amasanamu kuko no munsi Barthazar arera leta ntacyo imwagiriza abantu nabwo turibaza koko kumusorera amasanamu nimba leta yamwejeje Barthazar ntaca yagirizwa ahubwo igisigaye gusa nuko bazosha babandanya amatohoza ajanye n'amatungo ya leta yoba yaranyurujwe ikintu rero ngaha benshi umuntu wese ashobora kwibaza mbega ko Barthazar yoba ko Barthazar yakuwe mu mabanga yarajejwe y'umugenzi mukuru w'igiga ca leta azohava ayasubizwamwo ko yakuwe muri amabanga kubera ayo masanamu atari kubera ayo mafaranga yanyurujwe ico kibazo benshi bariko baribaza ni ikibazo gikomeye cyane ariko reka turindira ubutungane buzokora amatohoza azokogwa uko imbere na mbere bari bibaza ku kijanye no ku amatungo ya leta ari kaja he kurumva ko habamwo uvuga ati ikinogo kuri ayo matungo ya leta ariko hacazamwo ibindi bitandukanye n'ivyo ariko reka turindire hama mu bandanye rero muri abazino video zacu ndetse munazisangiza n'abandi